umuntu ashobora kwiyandikisha muri Coinbase. Ushobora gukoresha Chrome Navigateur, uyugurura abona ko ushikira ahantu hari amapaje menshi. Uherera ico ukora uca uhitamwo Nouveau, hanyuma muri recherche ukandika coinbase.com, hanyuma ukayirondera. Ugiye muri recherche barakwerera hano, turarindira iheze gutelecharge Coinbase. Urabona ni ibintu vyinshi, ariko uhitana iyi Coinbase nyene iya mbere duhereyeko niyo wiherako, nta na kimwe. Hanyuma ugasubira ukarindira hanyuma connection ni nkeya, mwihangane, connection yanje ntinyaye. Turarindira, mwihangane gato. Karindira, connection ni nkeya, mwihangane. Hanyuma turashikira ahantu hameze uko. Ko hasanzwe nanditswe jewe, urabona ko icikwereka portefeuille, Bitcoin Cash, ama cryptomonnaie yose ahari amaze gushika gikoresha irayakwereka. Niyo usonda ngaha ati su total yo mani ndazifise amahera ngaha yacajako. Mwawe kubera tuba ta konti ufiseko. Urabona ngaha je manza nkagira deconnection, ko hasanzwe ndi connecte. Hama nkwereka ukuntu vyose bigenda. Deconnection en cours. Déconnexion en cours. Aha rero na commencer votre portefeuille. Wewe uza gushikira ahantu handitse nk'uko, uca ufyondako comment c'est votre portefeuille cryptomonnaie, email démarrer. Uca winjizamwo email yawe, wewe niwe uzikoresha. Démarrer. Kwataye ufise kuca wiyandikisha. Par exemple nka nitwa Kabura. Par exemple Knowless. Email candi ufise, kandi candika akavyino@gmail.com. Ama mot de passe ukandika mot de passe ishaka. Hanyuma tukandika nk'uko. Hanyuma tuzagira hano 6. Je certifie, ukanye byose ugakoresha créer un compte. Ucikirika ka mot de passe que not kubera iki ari ntoyi. Turabinaye créer un compte. Ariko bigorana. Créer un compte. Ibiharuro 10 au minimum, indome 10 zivanze, indome n'ibiharuro n'amakaractère. Hama créer un compte. Turindira gato kugira ngo yafishe. Yafishije, murabibona. Ucikwereka message envoyer une email de vérification. Ucikirika kugira ngo ushobore kuyibona ngo iyi message yaje. Ucikirikako ngaha.
Veuillez vérifier votre adresse email. Boîte de réception, vérifier l'adresse email. Tuyiklikako no ngaha hanyuma tukarindira. Pour commencer à utiliser votre compte, vous devez confirmer votre adresse email. Vérifier l'adresse email. Umva kugira ngo utangure gukoresha konti yawe Coinbase utegereza kubanza kwemeza iyi email. Verifya, maze kuverifya rero nta kindi uba gisigaye ni iki. Usubira hariya muri email yawe ukaraba aha vyaheze connection buri menga kingora. Aha niyo woca wideconnecta ngaha hanyuma usubira ukiconnecta bushasha ngaho ugize turindire connection mbona ikigorana. Ngaha ugiye kuri adresse email ukandikamwo ya yindi akavyino ibi utilisation de cookie ushaka birojeta cyangwa akavyemeza. Tubifise ibindi bisigura @gmail.com démarrer choisissez no connection no bangofana kuri connection hanyuma email akavyino @gmail.com mode de passe yene twanditsemwo imigizwe n'ibiharuro n'amakaragitere n'indome hanyuma garde canke ivyo vyihoza kwanza hanyuma connection turarindira. Wabonye dushikira hehe hamwe kuri ya message de confirmation kuko ino ntizinayikonfirmye neza. Okay, Gmail Coinbase message de confirmation vérifier l'adresse. Nana connection ikigorana bwa wayiverishije bice bigwako neza na neza. Voilà.